icyo mvuze Tittus rero abagabo bakenyezi nabo gushira imbere cyane imbere y'abagabo. Oya icyo sindagishikira na Bible baravye ati umugore yavuze umuvugisha hari umuvuga butumwa yavuze ati umugore rero hajya no kuvuga mu bantu ntibikwiye ahubwo gusa ikintu yumva yose ijera gende baryamanye n'umugabo amubwira umugabo ni waje kubona ko bikwiye kuvuga mu kuva nkivuka mu nda ya mama nkashika kwisi navuze nk'abandi bana b'abandi nk'uko mubizi nabona naniwe sinahisemo ubupfuvyi nabwisanzemo ikifuzo nuko munyitaho kuko nanje ndashaka kumererwa neza. Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industrial Buja Flavor. Chakanya makuru chama kibaza na mvuga muri industrial Buja Flavor. Muko tumaze bikora reka tuze dukengurikira Imana hamadu tura dukengurira n'abagabo bakunzi ba Bujahit TV. Right now turi kumwe na Tittus the Silo. Tittus bite? Cyangwa mwita Tittus. Tittus byose ni izina ryawe. Nuvuga ni nk'amahigo twahawe. Guhura n'umwanditsi nk'uyu. Bro, urandika indirimbo zawe neza gamana. Merci Bob. Urandika neza vraiment Tittus. Nisunze indirimbo yawe ya mbere ya indirimbo ibarabara kivu. Kuba nkivuka mu nda ya mama shika kwisi. Yes, Tittus. Wewe jamaa unajua kuandika lakini sasa uvumi sana. Yes, hiyo sio tatizo langu. Sema tu inaniuma lakini tatizo sio tatizo langu. Hapana. Lakini Tittus kwa mtu kama wewe unajua kuandika, mimi nilikuwa naistahili kupewa promo ya kutosha kaka. Hiyo sasa ma promoters ndio wangestahili kulifanyia kazi. Yao. Muramba bari nawe twari mu Giswahili Tittus arazikira sije na Tittus. Ni Tittus kumbure umuntu ashimye kuvuga ati mbega Tittus bari hano kubera iki ni indirimbo yiwe tubashigikire byaragize no vuga na lancement officiel atumenye abanyeshuri makuru batandukanye ariko twebwe twari twafatiriwe gato ariko twashoboye kugira ntacyo tuzomuhamagara muri plateau za Bujahit tuvugane nawe kubwira atubwire intumbero n'imigambi ibyo byaratumye ayandika tubashigikire ni gituma biratandukanye ni video n'ukuntu ini video yaduhaye biratandukanye nazanye tumenyere Tittus. Birabonekana quality n'ukuntu wagize inyambaro byose byarahindutse. Ni Tittus dukeneye kumenya izo nsiguro biti bimeze gute byari bimeze gute. Yes, tubashikira ubwa mbere ni indirimbo yabaye imwe muri zitatu mu igano ryari ryatunganije n'ishirahamwe bita AFJO, Association Burundaise des Femmes Journalistes. No kuvuga kuri civugo cyayo ya uruhara ugwaruka n'abakenyezi bafise mu iterambere ry'igihugu. Aho bamaze gutanga iyo lancement haraba amahiganwa bwa mbere abantu benshi barahiganwa baragira preselection baravamo dusigara turi 10 turahiganwa batanu batatu iciba muri zitatu za mbere cikoregwa audio gusa. Audio ikoregwa kwa Bochum nizo zindi zibiri byari kumwe ariko audio iheze mu wese yaciye agenda atwari yiwe me tugiye kuraba inguvu indirimbo ifise na message ifise ni kungene yashobora gukora muri societe turavuga tutireka dukore video na ku ruhande atarugwa AFJ ku ruhande rw'wanje Tittus jenyine cyangwa nabo dukorana cyo dukora video niwo wayikoze ku ruhande rw'iwawe. Yes. Nabo bagufasha gufata mu mugongo abo staff iyo wanje nitwe twakoze video ariko audio yakozwe nka trophée yoba yaje. None igishira hamwe ryo byerekiye contract ku byaremeze indirimbo iba ya gatatu bazoyikorera audio na video ntivyari birimo. No video ntivyari birimo yari audio gusa kandi dufitaniye ya 3 d'auteur iri kuri ya audio iri kuri societe no moteur ni Tittus niko je no mwita no muhungu novuga yandika neza mu banditsi dufise nga mu Burundi novuga Tittus no je no mushira. Merci. Subwa mbere uvyumvise ariko Tittus. Oya subwa mbere. Urandika neza bro ni ndirimbo zo kurazumviriza umva ko ari indirimbo zimwe message. Yes, merci. Ndabibwirwa kenshi kandi nanje bico bituma nguma nkomeza. Biratandukanye na bya bindi twatumva ngo ndagukunda turakundana tuzokoma dukundana senzi mama nzomukwereka biki nibiki biratandukanye n'ivyo wandika bro. Byose vyitwa indirimbo ariko kandi umuntu wese bivana n'ivyo
aba yumva nyene yo indirimbo yiwaho yo garukira cyangwa ivyo bavugamo ariko gusa hariho ubundi nawe ashobora kuvuga ati jewe nshaka ko societe cyangwa umuntu yumvirije indirimbo yanje atorambirwa cyangwa avuga ati iyi ndirimbo ndashobora kuyivuza ahandi hantu mu bantu b'icubahiro cyangwa ndashobora kuyumviriza ashaka gukuramo inyigisho niyo orientation je nkunda guha ibikorwa vyanje aho urabona nko wari wayiteguye Tittus ko abantu bazoyakira urabona ko ariko bariko barakira Tittus igikuru ndabona kiriko kiraboneka gose kwera abantu barambwira ko bayumva cyane biciye ku radio no kuzindi mbuga ngurukana bamenye bakurikirana ibikorwa byanje ahanini rero ni ku radio kwera ko radio n'ama TV online nivyo bintu bidufasha gushikiriza ibikorwa byacu tuba twashize habona benevyo rero ndaronka feedback neza kandi zama felicitation zijanye no indirimbo kubera ko indirimbo ni indirimbo tuvuga yuko hari uruhande runini ishobora kuba iri hejuru kuruta izindi kubera ni indirimbo ishobora gukenerwa mu evenement atanu umwaka urinze guhera ariko Tittus ubwira ngo nayo nyine bayihe wa mwanya mwiza wo kuvuzwa ni sinzi yo guha icakibanza ukeneye mu ma evenement ni ibintu bisaba yuko ufise umuntu agushigikira uvugira gushikira ari imbere abo bantu Tittus arabafise abantu ngira ngo baza ico gihe cegereje canke kubera ko ntushobora kumenya ngo evenement izotegurwa na nuzekana staff kana ariko gusa abo dukorana barahari bafasha kugerageza gushikana ibikorwa kure no kurondeza imbarama marché canke gufasha nyene muri amélioration ya staff canke ya management barahari ariko kuvuga yuko evenement kana kantegereza kuzoronka canke noronka ibintu Imana itanga uko yabo Jess tubashigikire wibaza ko dushigikira abande umukuzi wa Bujahit bakuzi ba Bude wibaza ko tukoshigikira abande Tittus yes no gushigikira abakenyezi n'ugwaruka reka turagwaje kwaza ku ruhande rw'abakenyezi ku ruhande rw'abo urabona yuko abakenyezi bakwiye gushigikirwa yo gose bakwiye gushigikirwa kubera iki abakenyezi ikintu cyambere bakwiye gushigikirwamo no ubukenyezi bwabo ubukenyezi bwabo no kuvuga ko ugiye kuraba nk'igikorwa nyamukuru muri societe muri rusange abantu hajya dusanga umuntu w'umumama vraiment ni hajya nyene umumama kuvyaye ubona nyene umengo yakoze ivyo yategerezwa gukora sino n'abantu bitanga gose were kuvura umwana muto cyane kuva agutwara mu nda gaca agerageza kukurera abaze kubona umuvyeyi kumwe yitaho umwana umuvyeyi arashobora kuba umuyaya wawe bwite akakurondera ivyo gufungura akakujana kwishura akagukorera iki niki kandi cyo cyose uba ubu kiba cyakoze n'umuntu bita umumama abandi bose baza biyongera ko ari nk'ama branche aza gukora ikintu principal umuvyeyi yaba yakoze yes icyo vyaje Tittus rero abagabo bakenyezi nabo gushira imbere cyane imbere oya icyo sindagishikira yarabirije ariko aravyaza imbere y'abagabo siko navuze ahubwo gusa bashigikire ariko ku ruhande rwo kubashira imbere y'abagabo rero oya sindashikira gose kubera ko abagabo basanzwe bafise no muri Bible rero ubunyavuze ati abagore tushigikire abagabo dushigikira abagore kugira baje imbere yacu Tittus kuri umwanya ukora aho hantu ndashaka kujamo sino jamo vraiment kandi no gerageza kubigwanya kubera ko deje na Bible baravye ati umugore yavuze umuvugisha hari umuvuga butumwa yavuze ati umugore rero hajya no kuvuga mu bantu ntibikwiye ahubwo gusa ikintu yumva yose jera gende baryamanye n'umugabo amubwira umugabo niwe aje kubona ko bikwiye kuvugwa mu bantu canke justema amanurire hariya nyene vuga nyene nimba yumva ari ikintu yovuga mu bantu umugore ntibikwiye ahubwo gusa gende babanze akicishe ku mugabo amuhanuze hanyuma nyine yabona bikwiye umugabo aramuhurusha cyangwa avuga ati no ivyo bikwiye kuvuga umuntu w'umugabo none umugore arafise uburenganzira kuvuga imbere y'umugabo yes yarafise uburenganzira ariko gusa je kuri mwanya Tittus yase yuko abagore batuje imbere y'abagabo ariko je kuri mwanya sigikiye abagore ko boje imbere y'abagabo uti kubera iki Tittus sigera kimwe ku kindi Tittus umugore ntiyo avuga imbere y'umugabo kugira ijambo imbere y'umugabo oya kugira ijambo nivyo birahari ariko gusa hariho umuntu ashobora kugira ijambo ukabona ko umuntu yagusumbije Tittus twahejeje gaho yagusubije respect Tittus nagomba ko je mvuga turi muri débat Tittus uravyemeye kwanza yuko umugore yogira ijambo imbere y'umugabo umugore hogeraho atwara igihugu yego agatwara abagabo ukavyemera uremera yuko umugore yoba mu kibazo cy'umugabo akakibamo mu gihe umugabo ataba adahari
mu rugo. Yes, system umugabo wadahari. Yego. Urazi yuko ari abagore bafise ijambo bavamwo ryiza risumba iry'abagabo. Afise ijambo novuga ari ryo gushingana tuvuga ku bagabo. Yes, ariko bariho ariko si bose. Si bose. None abagabo bibaza ko ari bose Tittus. Abagabo umugabo ni muri rusange kubera ko urabona n'umwana umwe ari mu bantu zakavuga ati hajya muri bajya abagore igihumbi hari umwana umwe w'umuhungu ni baca bitwa abagabo. Baca bitwa abagabo. Tittus arababaniye bw'abakenyezi ariko naco tubashigikire cyabo ndakibaha tubashigikire ntaco. Ariko rero niboje imbere ya Tittus. No. Cyo aerofise cyo kuba ndumugabo. Kirahari kandi ni Imana yabikoze vraiment si jewe. Kandi nabo barazi yuko kirazira kubarenganya. Kandi barashoboye gose muri bijya bashoboye kandi bajeje gukora ariko tubakinyitse. Tittus je ndavye menga babona akazi k'umugabo cyangwa umugore. Ubuzi bwose baramukora. Muga gusa hari imico canke ibice bimwe hariho ubuzi umugore ashobora gukora. Nta kaye kazi kubona k'umugore atoko. Yes, nta mugore ushobora no kurima tugende mu Kirundi. Ni gake usanga umugore twaye umuhoro agiye nyine gutema ahantu ho kugira ho kurima barabikora ariko si kenshi hariho nyine abagore bamwe nk'abo muvuga aho umugabo atari usanga habaye umugore ariko gusa umugabo ari mu rugo kugira ngo akore ivyo abwiriza gukora umugabo kandi umugore ntakore ivy'umugabo. Yes, ariko umugore ku ruhande rw'umugabo adahari wabivuze ngo wabivuze ati umugore arashobora kubikora. Umugabo adahari kubera abari umugabo wiwe rega aba yakoze ubugabo hajya abarimo abantu babiri abari umugabo kongera ka umugore nta wundi muntu ariri umugabo wiwe ari pambanira wiwe byose ico kirumvikana ngaho. Ni tubashigikira ariko Tittus tubashigikire kubera ko hariho n'ibindi bashoboye kwiga barabishoboye kandi ntibigeze bacinyiza abagore kwiga. Abagore bariga baratwara nkuko wari wakivuze baranategeka ariko kandi n'ijambo ryiza ijambo gose ariko hariho abandi bagabo bafise ivyiyumviro ko atamugore yoshobora kuba yiga agire atwara igihugu canke umugore yige aje imbere y'abantu ngo avuge ijambo canke atwaza imodoka. Tufise abagore no muri video tubashigikire arimo akoroka n'umutaka mu ndege. Yes, nariho abiruka abatrete ba Francine yose n'abandi rero bijya bintu. Yes, ibintu byo kunonora imitsi biraboneka ariko gusa kirazira yuko umugore unyimba wiruka ntugende guhigana n'abagabo. Namakosa guhigana n'abagabo n'umugore n'amakosa. Irevre ije ikina bose mugabo gusa ntugende guhigana n'abagabo. Sivyiza. Ni Tittus tugira ko kumbera tugira kakapera kidogo tubashigikire. Umukenyezi hamwe no gwaruka n'ubutunzi bwo kwiratira kubaho kwabo nitunga ridahera nibo nkingi y'ukogorora. Umukenyezi hamwe no gwaruka n'ubutunzi bwo kwiratira kubaho kwabo nitunga ridahera nibo nkingi y'ukogorora. Yes, things like that. Kabisa urumva yuko bakwiye gushigikirwa kandi n'ukuntu Tittus abiririmba tugiye kubashigikira tugiye kubafata umugongo muri byose bakora muri byose nuvuga bituma bakaja gukorana kare basanzwe bafise n'utuguvu duke tutangana n'utwabagabo bisaba ko tubashigikira sivyo none Tittus. Ni Tittus kandi rw'abakenyezi. Ni Tittus ko muri mukora dukurikirana kumburesha yifuza kumenya YouTube channel yawe, Instagram na Facebook. Yes, hose ni kumwe ni Tittus da Sailor cyangwa Tittus da Sailor. T-I-T-U-S que se passa da espace S-A-I-L-O-R. Yes. Nibe bikogore kumbere Tittus agiye kuduhereza very soon cyangwa zikurikira tubashigikira. Yes, very soon hari collabo n'umustar. Very soon irasohoka. Après ni ibintu byinshi kubera ko management ubu ni nkuko ibisa nuko yabaye nshasha gose ibikorwa byinshi birahari ama concert menshi na cyane yitiriwe tubashigikire cyangwa irashobora kutikitigwa tubashigikire ko mu ntumbero yo gushikana kure ubu message ziri mu ndirimbo zanje. Yes, very soon. Ari ndirimbo Tittus nkunda cyane ariko ni nazawe kuyikunda ni nziza cyane tubashigikira ndabona ko ngiye kuyumviriza na nyinshi cyane. Ari ndirimbo ya mbere ni nkunda cyane ifu ntogenda nga utangiriye akape. Kuva nkivuka mu nda ya mama nkashika kw'isi navuze nk'abandi bana b'abandi nk'uko mubizi naho nananiwe sinahisemo
ubupfubyi nabwisanzemo icyifuzo nuko munyitaho kuko nanje ndashaka kumererwa neza munyiteho kuko nanje ndifuza kubaho nk'abandi. Yes, I. Bakunzi ba Bujahit TV, wewe nibuzi ko ufise umwana atabayeho neza, ufise ubushobozi bwo kumufasha, mufashe ko ejo ntuzobuzi ico azova mu Tittus. Sivyo na Tittus. Uwa utamufashe, udafashije wabandi, uwa warashobora kugira, waragiye gose, waragiye kare, uwa bagashika muri cya kibazo cyari mu wa mwana wundi yagusaba. Warabikoze rero ashobora gushikira n'uwo bita kubaye ko bizoba kumuzukura umuzukuru wawe cyangwa kumuzukuruza wawe cyangwa cyane ku mwana cyane ku mwana wawe kunzukuruza kunzukuruza kirankunze kungora cyane ukivuga cyane gesi bakunze Bujahit ko Tittus ndagushimire cyane ya merci sana merci beaucoup kandi yes tuzosubira rero inshallah imana bikunze turi kumwe na Tittus yabwiye mu musanga kuri Instagram kuri Facebook cyangwa kuri YouTube ugire subscribe cyangwa ugire like na share biraza kumufasha mu iterambere giwe Tittus da Sailo niba ugira subscribe on the mic ya Benny Band camera Juma Just Professional bye.